bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Shalom shalom, bakunzi b'ikiganiro Rhapsodie de realites, ndabaramukije. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya gatanu ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de realites cy'uyu munsi mushikirizwa na Berize Nshimirimana. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo ugukomera cyangwa ukwagukirwa biri muri Kristo. Ijambo ry'Imana twisunga riri mu vyakozwe n'intumwa ikigabane ca 17 ku murongo wa 28. Haravuga ngo kuko muri yo ariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, nico gituma mbere umuntu afise ubushobozi n'impano bidasanzwe. Kuva muri kahise turashinga intahe ku majambere n'ubushakashatsi bigaragara vyatuma isi iba nziza. Itegereze ivyo umuntu yaranguye mu gisata c'ubuhinga, mu tugenegene no mu bushakashatsi mu myaka iheze. Ivyo bikorwa biratangaje, ariko ubuzima insiguro yabwo ntiri ngaho. Turazi ko naho hari vyinshi vyacukumbuwe, abantu benshi bafise ikinogo kitaruzura mu mitima yabo. Bagerageza ibintu vyokorosha ubuzima biyumvira ko bibazanira umunezero, ariko baguma basanga bidakwiye, hari ikibuze kandi. Ibaze nk'akarorero ku mwigisha yaronse ubumenyi buhagije, ariko akaba ariko yibaza ku nsiguro y'ubuzima. Naho afise ubumenyi bwinshi mu vyo yize, nta mahoro afise, yumva atikwije. Ivyo bigatuma mbere afata ingingo yo kwiyahura ngo ahagarike iminsi y'ubuzima bwiwe. Mbega ingene bibabaje! Ako karorero kararashe, kerekana neza ko uko ubwenge bwawe bwongana canke amahirwe yawe uko yongana kose, gukomera canke ukwagukirwa nyakuri biri muri Kristo wenyene. Uyu munsi kandi benshi n'abagezaho bibaza bati kuki turi hano, bakira ibintu vyinshi mw'isi ariko n'ubu ntibaranyugwa. Canke itegereze abantu babaye barurangiranwa mu kumenyekana, ariko bacibaza bati umunezero urihe. Kahise karaduha ivyete vyinshi vy'abantu b'abatunzi, ariko hamwe n'ubutunzi bwabo ntibigeze bumva ko bikwije ngo batekane. Haraciye imyaka myinshi umuntu umwe w'umutunzi yava mu muryango wifise, ariko naho yaratunze yaravuze ati sinzi impamvu ntanezerewe. Nari nkwiye kugeragereza mu bukene kumbure, kuko nico kintu conyene ntigeze menya. Yarahevye vyose aja kuba kure aho yibana wenyene, ariko no ngaho nyene ntiyigeze aronka umunezero, kubera ko ukwagukirwa nyakuri kutari muri iyi si, ariko kuri muri Kristo. Kristo niwe soko y'umunezero, isoko y'amahoro. Kristo niwe arimwo vyose umuntu yipfuza. Hanze yiwe vyose ni vy'akanya gato kandi ntibigira insiguro. Muri we uronka ubuzima bufise insiguro, uronka intumbero yatumye uremwa n'umunezero w'ukuri urengera ibihe. Muri Kristo uronka ubuntu bwuzuye bw'Imana. Haleluya! Turashitse mu mwanya w'isengesho. Mwami Yesu, ndagushimiye kuba uri isoko yanje y'umunezero nyakuri, isoko y'amahoro n'akanyamuneza. Uri impamvu yanje yo kubaho, ukuzuzwa kwanje no kuryoherwa kwanje biva mu bucuti dufitaniye nawe na mpwemu yera. Ndagushimiye kandi kumfasha kuzana abandi benshi mu buzima bw'intsinzi, bw'umunezero uhoraho kandi bwo gukomera no kwagukirwa vy'ukuri. Amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie de realites mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo ukugukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza. Hamagara kuri 61 40 ubusa 14.
murakoze naho ku munsi w'ejo mugire umunsi mwiza.